Turasubiye kubaha mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwe mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika irya nino muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika. Mwe mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya mu bihugu bitandukanye, abari ngaho ku mugabane wa Aziya, abari ku mugabane wa Afrika, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi irya nino mu ntara zitandukanye mu Cankuzo, Kirundo, abari ngaho i Muyinga, mu Ruyigi, abari Makamba, Rumonge, Bubanza, Cibitoke, Kayanza, Ngozi na Kirundo. Mwese mudukurikira muherereye ngaho mu ntara ya Rutana, Muramvya, abari ngaha mu gisagara ca Bujumbura rirare na Gitega. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi Gifaransa, fyonda sabone hamura cuja ngaha iburyo ufyona kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dugushigiriza bize biragushikira umwanya ku mwanya. Amakuru azinduke ngaha mu gihugu cacu Burundi. Colonel Reveriyano Ndikuriyo aramaramaye, abanyamugambwe batanguye kumwiyonkora ko akagwi mu kagwi k'abanyamugambwe ba CNDD FDD. Colonel Reveriyano Ndikuriyo yari yaciye yifatira abo yari yaciye kwemeza ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye bagomba kumukura. Bamwe batanguye kumwiyonkoraho mu nyuma yaho bamajije gutahurira amabi y'aba bagabo, harimwo General Prime Niyongabo ndetse na Colonel Reveriyano Ndikuriyo. Amabi bagiye baragenda bakora umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba ari karagenda agwanya ayo mabi n'ako kagwi k'abagizi ba nabi bafukamye igihugu mu nda. Ndetse umukuru w'igihugu mu nyuma yaho ashiriye abajejwe ubutungane hanze nabo biyongera kuri ako kagwi k'abategetsi batandukanye bariko barapfukama igihugu mu nda. Bamwe mu banyamugambwe ba CNDD FDD bari bakurikiye Colonel Reveriyano Ndikuriyo ngo bakaba batanguye kubona ko ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko aragwanira, ariko araharanira ari ukuri. Ivyo rero bakaba baciye biyemeza kuva kuri Colonel Reveriyano Ndikuriyo aramutswa umugambwe wa CNDD FDD akaja gushigikira canke akaja inyuma y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, kuko ngo barabona ko mu gihe Ndayishimiye adafise abamukurikira canke abamufasha, barabona ko ivyo Colonel Reveriyano Ndikuriyo arimo ndetse n'abo bajenero batandukanye barimo kuburabuza ibikorwa vy'umugambwe ndetse n'ibikorwa vy'umukuru w'igihugu, kandi biboneka ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye batazira neva ivyo ariko aragira ari ibikorwa biteza abenegihugu imbere, biteza igihugu c'u Burundi imbere. Bakaba basaba ko rero buri umwe wese yova inyuma ya Colonel Reveriyano Ndikuriyo, kuko vyibonekeza ko bagiye gusambura uyu mugambwe wa CNDD FDD. Bakavuga ko rero ivyo umukuru w'igihugu yahahora umuhisi Petero Nkurunziza yari yarabaremyemwo bapfukama igihugu mu nda, abo basirikare batandukanye akaba aribo bahabwa ubuzi bukomakomeye cane, ibibanza bikomeye baronkamwo akaryo n'amahera, itunga rikomakomeye cane akaba aribo barironka mbere. Ndayishimiye we akaba abona ko igihugu bari barakishe, akaba agomba kugitunganya kigasubira kikaja ku murongo, kikaja ku ruhando rw'ibindi bihugu kw'isi. Bakaba rero bavuga ko bagomba gufasha Ndayishimiye bakaburizamwo abo bose baburabuza ibikorwa vya Ndayishimiye, harimwo Colonel Reveriyano Ndikuriyo aramutswa umugambwe wa CNDD FDD gushika mangaya. Kuri uyu munsi rero w'igenekerezo rya mbere ry'ukwezi kw'indwi, bakaba bavuga ko ari umunsi wo bibuka ko umunsi w'ukwikukira, bizihiza umunsi w'ukwikukira ngaha mu gihugu cacu Burundi. Rero imyaka 50 iraheze hizihizwa ubwigenge canke ukwikukira, aho ababirigi, abakoroni b'ababirigi bemera ko nyine baduhaye ubwigenge bwo kwitegeka tukitwara, mu nyuma yuko bari baradukoroneje imyaka yose
dupfukamye mu nda barivye itunga ry'igihugu, inzahabu, amabuye y'agaciro, ubutare byose baratwaye badutegekesha igikoroni n'ikiboko ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Bakaba rero bariko barashima intwari zaciye zigira ico zikoze, bagasaba abo bagabo batwaye igihugu baramutswa igihugu kwibuka ko iki gihugu cavuye mu maboko y'abakoroni, bakareka kumera nk'abakoroni canke kwitwara nk'abakoroni, bakumva ko twese turi abarundi, ko igihugu twese tugifise ko uburenganzira, amahera n'itunga ry'igihugu twese ko tugomba kubisangira nk'abene Burundi. Ivyo ni bimwe bimwe abanyagihugu bariko baragenda bidoga bavuga ijya nino, bivanye nuko bariko barasaba ko Ndayishimiye General Major Varisito Batazira Neva ko yukaboshye abo bose ba kaboko, ababohe abashire mw'ibohero basangeyo Bunyoni. Ngo na Bunyoni ntawe aruzi ko yopfungwa kuko ingeni yari ameze igihanganje cyari gikomakomeye cyane, inguvu yari afise, nta muntu yakeka ko Bunyoni nawe ashobora gutabwa muri yompi akaba yajanwa mw'ibohero. Ngo Colonel Reveriyano Ndikuriyo nawe yitonde ace bugufi, afashe umukuru w'igihugu kubaka igihugu aho kugira ngo basambure umugambwe. Ngo uyu Colonel Reveriyano yaremesheje inama mw'ijoro mu ntara ya Muyinga. Iyo nama yabaye isaa sita z'ijoro, amakuru yagiye habona babishikiye Ndayishimiye. Mu nyuma yaho Ndayishimiye yari yagize urugendo ruja mu gihugu ca Angola, aho yari yagiye guhura n'abandi bakuru b'ibihugu. Akibiheza kumviriza ivy'iyo nama yaciye ataha giturumbuka vyihuse. Ni mu gihe kandi ariko hari amakuru yavuga ko Generali Prime Niyongabo nawe yagomba kubogozwa mw'iyo minsi. Bakaba rero bivugwa ko bashobora kuba bafite akagwi gakomakomeye cane gashaka kuburizamwo ibikorwa vy'umukuru w'igihugu. Bakaba bivugwa ko rero abo bose biha kuburizwamo ibikorwa vy'umukuru w'igihugu bariko barasambura igihugu, kandi ko nta neza y'igihugu bakifuriza, nta neza y'abanyagihugu babifuriza, ahubwo ni ukubajana mu kangaratete. Bagasaba rero umwe wese yipfuza guta igihugu mu manga ko yosubiza umutima impembero, agakurikira amategeko n'amabwiriza vy'umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye. Biboneka ko ari ku kivi nk'uko ahora bivuga. Ndayishimiye kandi mu gikorane caraye kibaye yaraye yiyamirije indongozi ngo ziyoretse canke zagiye mu busambanyi ngo bwagisibije mu ndongozi z'igihugu, mu ndongozi zitandukanye. Rero ngo umukuru w'igihugu avuga ko yifitiye amakuru neza ivyabona vy'uko hari indongozi ziri mu busambanyi, kandi ngo ubusambanyi bukurura umuvumo ku gihugu. Arasaba abo bose baja muri ivyo vyaha, muri ayo makosa, akabasaba ko bo kwisubirako bakava muri ivyo vyaha barimo, kuko ngo bariko bakururira igihugu umuvumo. Ubusambanyi mwabo rero yavuga byashoboka ko abo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yariko aravuga, naho atabadomye ko urutoki ngo avuge amazina, ariko yaciye abinyinyura. Yaraciye abivuga ko abusambanyi mu ndongozi bwagisibije, agasaba ko buri umwe wese uri kuja muri ubwo busambanyi ariko arakururira igihugu umuvumo. Ndetse kandi mwaragiye mwumviriza ukungene Colonel Reveriyano Ndikuriyo yagiye afatwa kenshi ari mu busambanyi hamwe n'abagore b'indaya, abamaraya mu mahoteli atandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Izo kese ntago ari ubwa mbere zivuzwe cane kuri uyo mugabo Colonel Reveriyano Ndikuriyo, kuko ngo yagiye arafatwa kenshi mu mahoteli bakaja kongera kumuhuza n'umugore wiwe, kuko umugore wiwe yapfa vyaramushavuza cane bikomeye iyo havugwa ko uyu mugabo wiwe yaciye afatirwa mw'ihoteli runaka ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ndayishimiye rero akaba asavye abo bose baja muri ivyo bikorwa, muri ayo mabi akururira igihugu umuvumo, kuyaheba
bagaca bitwara neza bagakurikira Imana, dore ko bavuga ko leta mvyeyi, leta nkozi bashize Imana mu kibanza ca mbere. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hama uca uja ngaha iburyo ufyonda kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro tutororokanya bize bigushikira.